Ninde yabigishije kubanza kuvuga ngo iki kintu nakiguzanya? Ninde yabikwigishije iki? Muri abantu b'Imana, mubarire mukuri iki kintu kigugwanya. Yoba wunguka, yoba utumbuka, ivyo nibanga ryawe. Mbega ninde urinda kuvuga ivyo waranguje? Murabisangiye. Umuntu isho yaranguye amajana 5 akavuga ngo yakiranguye 1000, ukishira kw'ibyaha nawe tiko yaranguye 1000 basi ndamuhaye 2,000 basi. Urazi inyungu wungutse nayo majana 2. Ari ibyawe ibihe bingahe? Mwese muvuge muti amen. Niko gahereza hari imbere. Aya magambo rero singomba ko tuvugana kuri yose, tugomba ko tuvugana umurongo wa 10 gusa. Ubwami bwawe bugire gute? Ibyo ugomba bire hehe? Mw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Nk'uko biba mw'ijuru. N'aya magambo ngomba ko tuvugana ku muyange. Ubwami bwawe buze. Ubwami bwande? Ubwami bwa Data, ubwami bw'Imana, ubwami bwa Kristo Yesu buze ku muyange tipa. Siko umviriza, murazi iyo hariho ubwami haba hariho n'iki? Iyo hariho ubwami haba hariho n'iki? Umwami. Siko umwami rero iyo aje akaganza kugira ngo ubundi mwami avuye ahandi aze aganza muri icyo gihugu kirimo ubundi mwami, abanza kugira ngo kumukura. Abanza kumukura, kandi gukura umwami uri ubundi mwami birasaba ingufu. Muragwana ukamutsinda, umaze kumunesha ugaca umwaka n'igihugu yatwara. Ariko akunaniye n'agatwe nawe uragahabwa. Umviriza, Imana ni Data wa twese, yaremye ijuru n'isi n'abari mw'isi n'ibiri mw'isi n'ibiri mw'ijuru n'ibiri kuzimu ibintu byose. Imana n'umuremyi. Ariko umunsi umwe Satani, Bibiliya ivuga ngo yari umumarayika mukuru, niko Bibiliya imbarira, siza kuhasoma, kandi izina rya kera ry'uwo mumarayika mukuru yitwa Lusiferi, cyangwa abandi bavuga Lisifera, cyangwa mu zindi ndimi baravuga uko bashaka kumuvuga. Ariko uruze kandi ngo yari umuntu mukuru arongoye ingabo z'Imana zishobora guhimbaza zigaha icyubahiro Imana zikanezereza Imana. Umunsi rero icyiyumviro kibi kiramuzamo kugira ngo nawe amere nk'Imana. Nta muntu n'umwe, nta kintu na kimwe ishobora kwinantaza ku Mana. Ndagira ubwoba iyo abakristo bariko bararahira, haravuga ngo Imana ihari, ndakurahiye mu izina ry'Uhoraho. Arya ntiwamenye ibyo ari byo. Bibiliya ivuga ngo ntugapfe kuvugira ubusa izina ry'Uhoraho Imana yawe. Imana ntacyo twoyigereranya. Imana ntigwara, ntipfa, ntisaza, izoguma ari Imana uhereye ko yamye kugeza ibihe bidashira. Kandi Bibiliya ivuga ngo irera, kandi izokwegerwa n'abameze gute? N'abera. Kandi aho nta bindi, nta negosiyasiyo yindi ngo izovyorosha oya. Urabaza umwami Yesaya atumwe uzobaza Hezekiya.
Yesaya araza ku mwami Hezekiya, kuba uko niko haravuze ngo tunganije mu rugo rwawe ugire gupfa ntugikira. Hezekiya ati erega data kw'Imana ivuze ndafata. Urumva nta bindi yari kurondera no kugira ngo urazi ngo mukurira ibyo yimbira ariko ararira. Ntiyaraba abantu kuko mu Kirimba haba hari abantu benshi n'abashibani n'ingabo n'abakeki abandi bantu benshi. Aratunda gutya araba igihome arahisha abantu amaso, ariko mu mutima haza ijwi ngo Mana wibuke ibyo nagukoreye. Gusa ibikorwa byiza yakoreye Imana. Yesaya caragenda kuko Imana igutumye ntiwongera kubindi. Oya caragenda arataha, ageze mu nyubako ataraheza ngo asohoke yumva ijwi rivuga ngo Yesaya hindukira genda ubarire Hezekiya ati gusenga kwawe Imana yakumvise. Ku myaka yawe irongeye ko imyaka 15 yo kuba muri iyo myaka, kandi yaciye abyara umwami ngo nta n'uwo yari afise azosubira ku ngoma ye. Umva umbereza rero, Imana twizeye ni data wa twese. Kubw'urukundo yakunze abari mw'isi niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ng'umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwa ubugingo bumeze gute? Budashira. Umbereza rero Yesu wonyene twatumeko yariko yigisha abigishwa biwe gusenga, ati nimwasenga rero nta wundi ndababarira gusenga muvuge muti data wa twese uri hehe? Haleluya. Ndagomba kuvuga aka kantu gusa, ubwami bwawe nibugire gute? Bukureho ubwami bw'umwe yari yamanutse, kuko aho Satani yakoraga yavuze ngo naho nguyu nagiye mw'isi. Kandi Yohana ari mu kizinga ca Patimo arahishurirwa aramubona amanutse afise imihigo. Uzosoma mu gice ca 12 cy'ivyahishuriwe Yohana. Pastori wacu yagiye mw'ijuru, turabasore turiko turagenda ku misozi tutambagira kigeregere tugiye gutura ibigirwamana. Pasiteri Abel wamengo turahemba aho biri mw'izina rya Yesu Kristo, n'abantu muragomba gukizwa. Abantu aho kukwishura bagaca bagwa hasi bakamurongo. Ubwami bw'Imana buze muri mwebwe kugira ngo mube ibyaremwe bishasha. Urumva hari kandi iyo umuntu ari mu bwami bwa Kristo arakora. Nababonye nabagomwe muri beza. Jewe hano natanguye kujya kwigisha, hanyuma ngiyeho shikaho nakoze ibintu bitari bike, kubigisha kwiyuhagira bwa mbere aho bari bantu, kubigisha umuntu agasanga yabyaye abana na 10 ntabandikishe hariya muri leta sivile. Ndagenda kwihana kwa Musitanteri nyakubahwa, jewe ndi umuvugabutumwa wo muri Pentekoste, ahantu nasanze abantu bose bavuga batanditswe. Yomba bizoca kwa Buramatari, yomba bizoca he ntabwo mpane, mugabo abigishwa banje bandikwe, abana babo bandikwe. Ndushobora guhanwa n'abigishwa bawe ntibashobora guhanwa uriko urabakura mu mutamenya. Aca njana ku mukuru wa leta sivile tumiriza abantu. Uzobona pastori azanye teka jewe ndumuvugabutumwa toyakumviriza ivyo mvuga rero. Abantu uzobona pastori azanye bose baze bandikwe, ibindi nzoza kubarira Buramatari. Ibwirizwa ryavuye kwa Buramatari ryavuga ngo abantu bazozanywa n'uwo mupastori bose baze bandikwe atabanga. Kubigisha kwiyuhagira, kubigisha kwandikisha abana babo, kuko naribaza abo bana nibiga bazoronka ivyete gute batanditswe batazwe n'amategeko y'igihugu.
no kubigisha kurima ibyo barya bizobatunga n'ubwenge barasenga. Abagabo nasanga birirwa kwiga bari mu nzoga urwagwa barageseye, n'abagabo b'imurakimazi birirwa ngaha mudakora mukomeye. Musi umwe bakambona najanye abigishwa kurima, naje karima, turiko turarima kugira ngo ndabigisha ingene tworondera amahera yo kubaka ivyo twubaka. Nagiyeho badafise amahera yo gutanga imperezwa nyagihe, ndababarira ati ninde yabareka imperezwa amashikanwa ari amahera gusa. Oya, iyo ubwami bw'Imana buje, zana ibiharage, zana ibigori, zana ingano, zana ubushaza, zana ibyo nyene, zana inkoko, zana impene, ikigira cumi, zana ibi, muzane ngaha. Bagaca babirunda ngaha tukaja dusenga. Dushoye rero abajenama banje ati mubigurishe imperezwa ya shapere yanje itariko abantu benshi igaciruta aharabana. Kubera iki? Abantu ntibigishije abantu gukora. Hanyuma rero gacanga barira uba nzoca mu mihana, nzoca mu mihana nzesange umuntu wese afise umurima wiwe ari bita torya n'abana biwe. Aro wambariye ngo singira itongo. Kuva kera hose abantu barasaba abantu, uzosabe abantu urime. Abantu rero batangura kuvuga bati mwarimu, n'ubu narajanye n'umushoferi wanje mu karere kamwe, abantu b'abatama n'ubu n'abatamakazi ntibanyita pasitori, oya banyita mwarimu. Mwarimu wacu twatiriye kumbura, mwarimu wacu yaje. Hanyuma hariho abandi rero batarakizwa, batarihana, bagomba kuza kwandikisha abana babo, bagaca bazinduka ngasanga baje muhira bagomba kwandikisha abana babo. Ndaganya babaza ati warakijijwe? Oya, hazobanza kwandikwa abana babakijijwe, hanyuma muzoza toya mbarira. None bisaba iki gukizwa? Urazoza mu rusengero wumva ijambo ry'Imana, yaja mu rusengero ibisigo bikamufata ati ndakuronse. Hanyuma ari ku gice gaca nja kwandikisha umwana wiwe, bikaba abagomba bakwe batazobagora, batazobaka intereko nini, bagaca barungika abana babo muri pentekoti ngwabo. Iyo ubatekeye ibyironse byose baca bitahira, barira kukugora. Turaronka abigishwa rero, akarere karanyiganga neza. Reka rero ugomba kwivyo bikorekare ku bwami bw'Imana buze hano ku Buyanza. Uragomba ko buza? Nimwiyugururire Imana, ubwami bw'Imana buze. Ego data wa twese uri mw'ijuru, biriya bindi sindabivuga, ngomba gusa ubwami bwawe nibuze, ibyo ugomba nibibe mw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Amen. Aho ubwami bw'Imana buri, ibintu birahinduka. Nta kurinda kuvuga ngo abantu bazokubona ko ufise Bibiliya niho bazomenya ko wahindutse. Oya, umuntu w'Imana ntatukana, umuntu w'Imana ntiyangana, umuntu w'Imana ntarobanura ku butoni, umuntu w'Imana ntavuga ibi n'ibi n'ibi. Abantu bose amenya ko bari mu ishusho y'Imana, agaca yitegereza. Murabona ibi bintu byagoye iki gihugu, by'amacakubiri yabaye akaranga muri iki gihugu. Kera hari amoko, ubu ko n'ay'intara. Murabweza aba bapasitori barabizi. Ni nk'umuntu navyumvise ko byamunyoshe ko nzoca ndamutuma ahantu atanu umuntu n'umwe afite bahuje ubwoko, kugira ngo ndabe ingene azovyifatamwo. Nivyamunanira azoba yarambeshe ntamuhamagara, kuko abantu bose bari mu ishusho y'Imana. Nawe umuvyeyi w'abantu bose, none ariko aragabura abantu, nta butumwa agira, ahubwo yageseye. Umva, reka dusome Matayo igice cyane umurongo wa 15. Havuga ngo mwirinde abigira bavuga
bavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye intama ariko imbere amabingira y'intare muzobamenyera ku byo banga mbega hariho kwamura inzabibu ku munyinya cyangwa isukoni ku bitobo nuko igiti cyiza cyose cyane byiza ariko igiti kibi cyane bibi igiti cyiza ntigishobora kwanga ibibi kandi igiti kibi ntigishobora kwanga ibyiza igiti cyose kitanga ibyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro nuko muzobamenyera ku byo banga umuntu wese avumereza ati mwami mwami siwazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atarukora ibyo data wo mu ijuru agira gute agomba benshi bazongera kuri wa munsi ngo mwami mwami nitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe nitwasenga abadayimoni mu izina ryawe nitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe niho zoba zinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya mbiraho mwabakora ibizira mwe amen. Umviriza muri ibi bihe ibintu byarahindutse hariho abantu benshi bavuga ngo uku niko uhora havuze wendi wakijije none akwiye kuvuga ngo uku niko uhora havuze ucurinda agashitsi wendi wakijije uku niko uhora hagize wa mukobwa Imana yambariye ko muzobana n'urya musore kandi ukaba utabyemeye urapfa nta kabuza none wowe kugapfa gasanga wowe utakijijwe uzogwa mu rudubi Imana si uko ikora ahubwo Imana yari kuvugana nawe w'umukobwa kuko ariwe uzokubaka n'uriya musore ikabibemeza mwebwe atawundi muntu abiroye hama mukazoca musaba ibimenyetso Imana namwe mwarakijijwe mwabantu mwabatije uyu munsi ko mwihaze ibyaha byanyu ubu murafise uburenganzira nta muntu ategerezwa kubavugira ku Mana si pasiteri uzobavugira si jewe uzobavugira niwe ugara inzu yawe ugapfukama ugahamagara Yesu ko wihaze ibyaha Yesu azokumva atari uwundi muntu uciye kuko Yesu niwe yagupfiriye si pastori sinde oya ni Yesu yagupfiriye abantu b'abapastori Mana yavuze ngo ugahinda agashitsi abagabo bumve mpemu yera Imana iravuga ngo hari umuntu umwe w'umugore yari yarabaye umunyabyaha imyaka myinshi hanyuma rero Imana imugira ubuntu ariga igice arihana arabatizwa mugabo yari amaze kugira imyaka myinshi hanyuma rero akagomba kubaka urugo akabona Imana yubaka urugo atuka muri mpemu rero abapentekote n'abapasitori bavuga bati mwararose impemu y'ubwenge impemu yo kurobanura impemu yo kumenya basha barashobora kubahenda abantu ngo bari mu mpemu atampemu bari bari kunkubura akazana urwandiko imbere y'umukozi w'Imana haleluya 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 amen uku niko havuze umugore wawe agiye gupfa habarira pastori ngo kandi Imana yavuze ko ari twebwe tuzoca tubana wamupastora zariruka icyuya cya murenda asanga mu biro zikarabaye aho umugore wanjye agiye gupfa kandi Imana yategekanirije uyu witsenga Yesu icara ibyo uriko uravuga nibi bivuye Imana yavugiye wewe muri wowe nta Mana kugira ngo Yamana akondora maze arica arihugura n'umushwara yumvise ko umugore wazopfa agaca arongora uwo atagomba reka igahoreka kwe impemu irihe nubwo kwandika urugumye ntuzorumuhe urubika aragenda kandi ndakubarira umugore wawe ntazopfa muri iyi minsi no mu mwaka uza ntazopfa mbere umviriza mbere uwo muntu yabibariwe umugabo yarapfuye uwo mukozi w'Imana ariko uwo mugore aracana umviriza ubundi mukozi w'Imana cyabura umugore abuze umugore
bikorwa wani pastor aramuharaba ati pastor bimo wakarira n'ibyo kuri reka ryari jego barihere na kwandiko babo narubashubije nakugariye turugumya none warubasubije bagiye kurokesha handi ntibagira mwe baca barushira ubundi mugozi w'Imana yabuze umugore. Haleluya haleluya. Wa muntu nawe acaja muri mbere wewe yarihe bashikira biraza amarorego yahabaye bashikira Imana imuze ivuga neza, Imana imuze nta bibi bivangamo, Imana ikoze byose biratumbera. Ariko ibivuye ku Mana bizana uruhagarara gusa. Umviriza, naho umuntu yoza yambaye urushato rw'intama niko Bibiliya ivuga, azovugishwe muhore mumwumviriza avugishwe. Ababyeyi kuri bagomba kugupagura mugabo Bibiliya ivuga ngo mwenda w'impera mubigenzure. Uri muri impera Imana izomubarira ko uwo muntu atari mukuri. Wewe itekeranya kuri muri impera nagomba ndakubarire ingano uzogenzura uwo muntu kw'ivyo bintu yavuye ku Mana mu buryo busanzwe. Uzoraba ibikorwa vyewe, uwo muntu mu kibana ameze gute, uwo muntu hariya mu kazi kiwe ameze gute, uwo muntu agenda gute, ivyo ni ibintu bisanzwe. Mbega ibikorwa vyiwe bimeze gute? Kuko urimo mpemu ntateranya abantu, urimo mpemu ntiyiba, urimo mpemu ntakora ibyaha vy'isoni nke, urimo mpemu ntabagateranya muri katiye y'ivy'abarinzira. None avugishirizwa mu rusengero hariya imuhira bariko baravuma. Oya, muzohabwa ubushobozi mpemu yera niyabaza ko mu gushinga intahe muzohera i Yerusalemu. Nimba warakijijwe abambere bazobibona nabo mu rugo iwawe, n'ababanyi bawe, nabo mukorana ku kazi. Ngira mpeze Luka 3. Yohana Umubatizi yariko yigisha kandi ntohereza. Yohana Umubatizi yariko yigisha ishengero kandi murazi teme cyangwa urufatiro rwa Yohana Umubatizi yigisha ngo mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Niko yigisha. Hanyuma abantu baramwumviriza bo mw'ishengero. Tugomba dusome muratwenga mu abantu bose bakabaza mu mugwi wabo bakavuga tubiriza tugira tukubaza twende none tuzokira gute twebwe kugira ngo umviriza bakoze b'Imana ngo twigisha abantu ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu bubohora butavanzemo ikinyoma kugira ngo abarundi n'abarundikazi bakire babe mu bugingo. Muzorabe kwa aho muherere imbere n'igihugu kigatera imbere. Ariko dusenge dukoma. Baramubaza ati tweho none tugire gute? Genda mutoze ibingana na bijya byashimye. Baramubaza abantu bari ngaha. Umunsi umwe twari kumwe n'umushoferi, hanyuma rero twari tuvuye mu karere ka hariya ariko ino muri Muramvya dushika hanyuma rero kandi twari mu makosa nari namubariye umushoferi ati baradufata itara ryahiye. Hanyuma rero ico gihe rero aba bashoferi banyonze kirekire harabona bazanye akubere agaca kubitamo akagira aho kwaratsa amatara akasa n'ibinyota nizozi bikaka bikamushaka mu polisi. Hanyuma rero atariko umupolisi agahamagara uwundi azishaka uwo mushoferi nateko we mponyolere hajya kuri accelerateur ico nirabira hamuze arafata frere urabe ingene bigenda ariko intumbero ntipari gukunda igihugu cane ngo madaba baniri ndunduru. Ataravuga ngo none iki kintu canditsweko niki ntitwakime cari canditsweko auberge
kuri ya modokari nombeje n'igiki toya iyi ni modokari y'urusengero nombeje hariya mu Kibenga y'urusengero none te nta n'imperezwa zigitangwa none imperezwa zitangwa nizo mwibarabara kweli toya uba aka umushomeri akazaragira ngo toya umva turi mu makosa turabizi ni bibiri gusa muratubabarira tugende tuzoshireko iyo hambu cyangwa dutanga amande twebwe naho uzogomba ku modokari y'urusengero uzogomba unce amande menshi zoyatanga mugabo nawe umva igitansi ariko azoba agucitse ko wampaye igitansi abonye rero ko ntamwe gukara mu by'ibitansi ngo genda muzogaruke mwabikoresheje none ko yase ko twinjiza amahera muri leta kandi turi mu makosa kugira ngo dutere imbere nuko tuba abanyakuri ndakunda abazungu n'umupagani w'umuzungu bamwe akubariye oya ni oya akwemereye ni ntabi bakiriza harimo abantu bahora badandaza n'utuntu duto tumugorora amaboko turaba kandi no muradandaza ndabizi ntimubeshe muri abantu b'Imana inuweni mikono gorora hejuru ndaho ni mu manuru ninde yabigishije kubanza kuvuga ngo iki kintu nakiguzaya ninde yabikwigishije muri abantu b'Imana mubarire mukuri iki kintu kigugwaya yoba wunguka yoba utumbuka ivyo n'ibanga ryawe mbega ninde urinda kuvuga ivyo waranguje murabisangiye umuntu isho yaranguye amajana cyane akavuga ngo yakiranguye igihumbi ukishira kw'ibyaha nawe tiko yaranguye igihumbi basi ndamuhaye 2,000 basi urazi inyungu wungutse nayo majana 2 ayandi wibye kuko uri umuntu w'Imana utegerezwa kuvuga ukuri ku muntu w'Imana muzobona abantu benshi bandika kandi muri iki gihe baranyandika pe bagombe bandike vyirabura birirabura vyera birera ico nzi gusa muri Bibiliya yanje narabariye abapastori ntimuze mwigere mwandika ngo mwiregure kubabavuze nabi no agasanga uri anordre n'Imana yawe ukorera biramaze ibindi nabyo Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'iherezo hazokwaduka abacokoranyi none ubuhanuzi bubura bushikako abatukana ne batukana abacokorana ne bacokorana abakorera Imana ne bakorera Imana turorere ku myugariro kw'inzamba ivuga hanyuma inzamba niyavuga mbega ninaguruka nkagenda uzofata amaguru manini usubiza hasi cyangwa jenzo gufata amaguru Bibiliya ivuga ngo umugore azojanwa umugabo asigara umugabo agenda umugore asigara abana bagenda abavyeyi basigare umviriza n'uwo mupasoni wawe murakundana ariko ugomba ushire umusaya wawe ku musaya wiwe ushobora kumenya ivyo yiyumvira ariko Imana data wa twese umva ahantu nagiye gusigura muri ibisizi abantu bagendana ibiheko ubutumwa burabafata ati abantu bose umva agasanga mugomba gukira abantu bose bafise ibiheko mubireke aho nyene mwaje gupfukama abarimu baravyegeranije none ikibazo babaza abarimu ngo none ko ari vyinshi ngo vyo bari ivy'abapagani binjiye aha gusa ntaje abakiristo birimo none umukristo uwuzi umukristo w'ukuri ninde ni Yesu niwe agera imitima y'abantu aho hari umugabo yabagendana agati kirenza Musa akongera akaririmba uzopfa kandi kugendana ivyo Yesu yarakubohoye rimwe Golgotha biramaze ingo z'abakristo ugasanga zishinzemo ibiheko ugasanga abakristo bazanye abantu ngo barembeke imirima yabo yewe waribagiye umuhagiro w'ibyaha byabo reka ubwami bwa Kristo bubanza bushike muri we
woba mu rubanza, naho woba mu kazi, ivyerekana ko uri umukristo wakijijwe, wahindutse, uri mu bwami bwa Kristo. Turihanganyera dukoranije kuba abami n'abaherezi, iwacu ni mw'ijuru, turoreye ko ijambo ivuga. Musenge mutya muti data wa twese wo mw'ijuru. Haleluya. Aha hantu hararyoshe. Ubwami bwa Kristo buri muri wowe. Ubwami bwa Kristo bwarinjiye muri wowe. N'iri jambo ry'Imana. Abari mu bwami bwa Kristo ntibabesha. Abari mu bwami bwa Kristo ntibiba. Wari umukomeretsa mwiza, ugeze aho uja kurangurira no mu mahanga. Wari gutanga miliyoni 5 kugira ngo igihugu gitere imbere, mugabo uco hitamo gutanga miliyoni 3 z'igiturire, bace bafarisifiya amakaratasi, none tuzotera imbere ryabo. Nimwaba 10, nimwaba 50, wumva tuzotera imbere ryabo. Umuntu w'Imana akwiye gutera imbere mu mutima, agatera imbere no ku mubiri, agatera imbere n'abamubona bose bakabona ko ari umuntu w'amajambere. Turondera amajambere y'umutima n'ay'umubiri, turonke ibyo turya n'ibyo twambara, kandi dufashe n'abagowe badukikije. Ntituba abanebwe. Imana iduhezage. Ngiri ijambo ry'Imana. Erega ubwami bw'Imana buze muri wewe, buhindure ibiri muri wowe bitarahinduka, hanyuma ugire ubugingo. Twuname imbere y'Imana. N'iri jambo